Itekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu ari nayo yanyu Muhuza TV. Uyu numwe tugiye kubageza ko amakuru y'ibiriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi. Akaba ari amakuru tuzakugaruka hanini kuyarabana n'igisata c'umutekano kandi none tuze kuraba ivyo amatohoza yakozwe yoba yarashitseko. Ni mu gihe bamwe bavuga ko muri leta irongowe n'umushikiranganje wa mbere Gervais Nderakobuca ndetse no kuri imanda y'umukuru w'igihugu Nyiricubero Evariste Ndayishimiye yoba afise abagambanyi benshi binyegeje mu gisata c'umutekano. Ni mu gihe nkuko bizwi ata munyagihugu arekuriye kwinjiza ikigwanisho mu gihugu. Ibigwanisho vyose vyinjijwe mu gihugu biba vyaraguzwe hanze nko ku migabane ya Buraya ndetse na Amerika n'ubundi babifise inomero zavyo. Ni mu gihe hari amakuru yatangazwe kuwa mbere ko muri zone Buyenzi mu gisagara ca Bujumbura kuwa mbere hatowe ibigwanisho bine biri mu bwoko bw'ibiturika mu cumba kirimwo ibikoresho vya Regideso mu isoko ya Ruvumera. Amakuru atangwa n'abajejwe umutekano bahashitse avuga ko ivyo bigwanisho vyari vyo mu bwoko bwa grenade, yari grenade zine nkuko bivugwa. Mu matohoza yakozwe abajejwe igipolisi mu gisagara ca Bujumbura barafashe umwe mu bakozi bakorera kuri ako kazu ka Regideso ndetse banafata umunyezamu yari asanzwe ahararira kugira ngo baje kubakoresha amatohoza. Mu matohoza yakozwe ivyo vyose ntaco vyashitse kuko nabo ubwabo ntibazi ingene vyo vyarahageze. Ibi bikaba vyarabonywe n'abanyagihugu. Mu gihe c'isaha zine z'agatondo niho hamenyekanye ko ivyo bisasu ntezwa ntoke bine vya grenade vyari ngaho nyene muri ivyo biro vyari kuri ivyo biro vya Regideso ndetse mw'isoko ya Ruvumera. Amakuru ahari nuko hari abategetsi bagiye barafata bimwe mu bigwanisho bitari vyaharurwa kuko ibije mu gihugu vyose birandikwa bakagenda kubinyegeza. Aba akaba ari muri babandi baterekwa ivy'umukuru w'igihugu vyo gutwara ikiringo ca kabiri igihugu c'u Burundi nkuko bivugwa. Amasoko ahari avuga ko muri abo bose batwawe gusambishwa ngo babazwe ivyibi vyose bivugwa yuko nubundi ntaco bo bageze gusa. Amatohoza y'ivyakozwe yagaragaje ko ibi bigwanisho nubundi vyari vyaraguswe n'urwego rw'igipolisi kijejwe kugwanya imigumuko. Aba nibo bari babiguriwe gusa navyo bikaba vyari kurungikanwa n'ibindi muri Republika Iharanira Rusange ya Kongo. Kubera rero akajagari gahari kuri mu gutunganya ivy'igisirikare ndetse n'ibikoresho bizojanwa mu gihugu ca Republika Iharanira Rusange ya Kongo kuko abasirikare bari muri ico gihugu bivuga ko atabikoresho bihagije bafise, nibwo bamwe mu bakomeye bari mu gisata c'umutekano bikitse mu kiza n'ubundi bikarangira bakuyemwo bimwe mu bigwanisho bike vyari bigenewe kuja mu gihugu ca Republika Iharanira Rusange ya Kongo. Amakuru ava ku kibanza c'isoko rya Ruvumera gitumbere kw'ibarabara rya 21 ryo mu Buyenzi avuga ko abakozi ba Regideso aribo batanguye kubona ivyo bigwanisho aho bari baje gukora ivyahungabanye ku murongo utanga umuyaga nkuba muri zone Buyenzi. Amakuru y'ababibonye akavuga ko ivyo bisasu vyari birambitse mu kinogo hejuru y'insinga zikura umuyaga nkuba ziurahuye ku isoko ryawo mu kibanza aho ushikira uvuye kuri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Bivugwa ko aba bari bateze ibi biturika ntivyari guturikana isoko gusa kuko murumva ko vyari aho umuyaga nkuba n'ubundi uva. Bivugwa ko vyari guturikana bari ku kibanza c'isoko rya Ruvumera gusa n'ubundi bigaca bifata n'izo nsinga z'umuyaga nkuba bigaca ko bifata n'ibindi bice vyo mu gisagara. Ni ikibanza cari gisamariwe n'abantu batari bake haba ku ruhande rw'abadandaza hamwe n'abanyagihugu bakorera muri ako karere. Abajejwe umutekano, intwaro, abayobozi n'abakozi ba Regideso n'abandi bakaba bari muri ico kibanza.
abasirikare bavuye mu ikambi yo kumuzinda nibo baje gukuraho ivyo bisasu mu gihe cy'isaha 6 byose bikaba vyarakuba atana kimwe gituritse. Ico cumba cari gisanzwe cugarwa n'abantu batatu ari nabo babika imfunguruzo zaho. Umwe muri bo yari yaje kugururira abakozi ba Regideso ngo bakore, nawe yaciye ahagarikwa. Abandi babiri nabo bakaba batari bwafatwe ico gihe, gusa nabo barafashwe barasambishwa n'ubundi habura uwagirizwa. Abanyagihugu n'abakorera muri ako gace katuyemwo ivyo bisasu ntezwa ntoke banse kugira ico batangariza, gusa baduhaye aya makuru bababonye bavuga ko bamwe bari bafise ubwoba na cane abo mu bibanza vy'indandarizo bihegereye, bavuga ko batewe amakenga n'ivyo bisasu vyatowe muri ico kibanza kandi cari cugaye. Bakavuga ko bashima Imana ko vyashoboye gutorwa bitariha inkumbi, bagasaba ko hokorwa amatohoza akwiye kugira ngo hamenyekane uko ivyo bisasu vyashoboye gushika muri ico kibanza gisanzwe cugarwa kandi kirimwo n'ibikoresho vy'ishirahamwe rijejwe gutanga amazi n'umuyaga nkuba mu gihugu c'u Burundi Regideso nkuko tubihabwa. Bamwe bagasaba umukuru w'igihugu kubwira inzego z'umutekano ziwe zikarikanura cyane muri iyi minsi bivugwa muri iyi minsi ariko haravugwa ibitero vyinshi vyinjira mu gihugu c'u Burundi biciye kumbe biva mu gihugu ca Republika Iharanira Rusange ya Kongo, ndetse n'impfu zitandukanye ziba zitatohojwe neza. Ni mu gihe umuhari w'abagwanyi Red Tabara ukurikiranwa ku vyaha vy'agahombera munwa wo wiyamiriza ivyo uriko uvugwa ko na leta y'u Burundi, ukaba kuri ubu uriko urakurikiranwa ku vyaha vy'agahombera munwa. Paraki nkuru y'igihugu c'u Burundi yatangaje ko yugura amadosiye 2 ku bitero vyo mu Gatumba, Bujumbura ndetse na Buringa mu ntara ya Bubanza. Vyahitanye abantu baba 30 harimwe abajejwe umutekano. Umuhari Red Tabara wanemanze ivyo bitero nawo kwiyamiriza ubutungane buriko buragirwa igikoresho. Itangazo ry'umushikiriza amanza kizigenza wa Republika hakaba hari kuwa kane heze ku mugoroba Bujumbura mu gisagara. Kubwa Leonard Manirakiza harakozwe ubwicanyi bw'agahombera munwa kandi butegerezwa guhanwa vy'akarorero. Dufatiye kuri ivyo bitigira biteye ubwoba, turabona ko abagize umurwi w'iterabwoba Red Tabara barondera abanyagihugu harimwo abana n'abakenyezi ariko batarondera abasirikare. Ikibabaje gusumba ku gitero c'Iburinga, abo bicanyi bateye umuryango uri mu Kigandaro kandi urembanga ko ari wo wakoze ayo mabi, niko yatangaje. Kuri ivyo amadosiye 2 yuguruwe muri paraka nkuru ya Republika i Bujumbura. Ubutungane bw'u Burundi nabwo buriteguriye cyane gukurikirana abo bakora iterabwoba, abo bakorana gushika bahabwe igihano ruhasha, niko umushikiriza amanza kizigenzo wa Republika arangiza ashikiriza. Ibitero biriko biragirwa ko amatohoza y'ubutungane ku bwa parike ya Bujumbura ntivyakorewe ivugizo mu Gatumba mu ntara ya Bujumbura ndetse n'Iburinga, Igihanga mu ntara ya Bubanza, vyabaye muri Kigarama na Ruhuhuma guheze. Nubwo umuhari w'abagwanyi Red Tabara wemanze ivyo bitero ntiwemera ibiharuro bitangwa na leta y'u Burundi. Patrick Nahimana umuvugizi w'umugwi avuga abasirikare n'abapolisi 16 bishwe muri ivyo bitero. Ni mu gihe Jerome Niyonziba umuvugizi wa leta yavuze abantu 9 bishwe harimwo umusirikare n'umupolisi. Uwo murwi w'abaroberi urabihakana. Ati ntitwigeze dutera abanyagihugu kuko nibo dukingira, ahubwo twateye ibirindiro vy'abasirikare n'abapolisi, akaba ariko bimenyeshwa na Patrick Nahimana. Nico gituma twiyamirije ayo matohoza kuko arahengamye. Dushaka umugwi wigenga twumvikanye ko kandi turiteguye guterera kugira ngo ukuri kumenyekane, akaba ariko babibona. Red Tabara ntiha agaciro ayo madosiye y'ubutungane. Wo kwizera gute ubutungane buhabwa amategeko n'ibihangange mu gisirikare no mu gipolisi igendereza hamwe no mu mugambwe uri ku butegetsi? Ayo madosiye y'ubutungane nta turaba, akaba ariko uwo muvugizi wa Red Tabara ashimangira. Mu gihe abanyepolitike nka Leonce Ngendakumana yasinye amasezerano y'Arusha, babona ko hoba ibiganiro hagati y'abashamiranye, umukuru w'igihugu wese ko abibona. Ngo woganira gute n'abica abana, abakenyezi n'abasaza? Ntaco bagwanira kuko bateye ibirindiro vy'abasirikare. Nabitwaje iterabwoba bo gushengezwa imbere y'ubutungane, akaba ariko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yavuze mu kiganiro yagiranye n'abanyagihugu muri Kigarama umwaka uheze w'2023 ubwo yari mu Cankuzo mu buseruko bw'igihugu.
ariko kubw'abagwanyi uburyo bwonyene bwo gutora umuti w'ayo matati ni ibiganiro. Ku mazina baduhaye bitwaje iterabwoba uti ku mazina baduhaye bitwaje iterabwoba ntibidutangaza kandi ntibitubuza kubandanya urugamba rwacu. Nabo nyene babita ibinywa amaraso mu myaka za 90, ariko nticababuje kwicara ku meza y'ibiganiro kugira ngo amahoro agaruke. Niko naho Imana yongera ko akanemeza ko umurwi w'abagwanyi avugira ugira ibitero ku Burundi ugahungira mu mashamba yo muri Repubulika Intwaro Rusange ya Kongo, ariko Gitega yo kemeza ko uwo mugushigikiwe kandi uhawe indaro n'u Rwanda. Bamwe bati hari ibihengeri n'urwikeko. Mu kwigenekerezo ya 2026 Ruhuhuma guheze haraye habaye igitero cy'Uburinga cyahitanye abantu 9 kubw'abategetsi b'u Burundi. Umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca yaragendeye ako karere yaremeye ko hari ibihengeri. Umutekano ni moteri ya vyose, ngata mutekano nta na hamwe twoshika. Kubw'ico gitero cyo mu Gatumba n'ic'Uburinga bisigura ko hari ibihengeri, niko Ndirakobuca yashikirije mu ijambo ry'iwe imbere y'abajejwe intwaro n'abajejwe umutekano imbere yo gusohora abamenyesha makuru. Yarabandanije ati ico gikorwa c'umutekano si c'abasirikare n'abapolisi gusa canke abajejwe intwaro gusa, ni igikorwa cacu twese. Nta muntu n'umwe yo kwigira sindabibazwa, ndazi ko dufise amakuru ahagije kuri ivyo bihengeri. Kubw'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca ati turazi abo bahungabanya umutekano, bamwe n'abana bacu, abandi n'abavukanyi, abandi n'abavyara bacu. Umuntu agiye muri ivyo bikorwa dutegerezwa kumufata nk'uwataye umurongo, dutegerezwa gutorera umuti hamwe kugira ngo ntibizosubira kuba mu gihugu c'u Burundi nk'uko bitangazwa n'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca. Nako kandi kubw'amasoko mu gipolisi mu Rugombo hari uwikeka ko ari umusuma yishwe. Iki kiziga cy'uyu mugabo w'imyaka ishika 30 catoye ku mugwa mukuru wa komine Rugombo mu ntara ya Cibitoke mu gatondo ko kuri uyu w'Imana. Kubw'amasoko mu gipolisi uwo mwisi ngo ari umusuma kumvyo azwi muri ako karere. Yanizwe mu gihe ariko agerageza kwiba ibikoresho byo mu mazu ku mutumba Munyika ya kabiri. Ikiziga ciwe cari cuzuye ko ibikomere bisigura ko yoba yarakubitishijwe amahiri n'inkoni imbere yo kwicwa, akaba ariko abanyagihugu bigana. Ayo makuru kandi akemezwa na Gilbert Manirakiza Mustanteri wa Rugombo atomora ko abantu 4 bamaze guhagarikwa muri urwo rubanza kubw'imvo z'amatohoza. Aya niyo makuru yaragezwe ko muri kano kanya. Fyonde subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo tujucikanwa nayo dushikiriza, usangize kandi no makuru bagenzaho aho baherereye hose kugira ngo nabo batoja bacikanwa nabiriko biravugwa bigezwe ko mu gihugu c'u Burundi. Ni Umuhuza TV rero, Imana ibahezagira mu bikorwa vyanyu vya misose muri ko murakora. Ntandi menshi twabateguriye ni mu kanya gatoyi, hari vyinshi turiko tubandanya gutohoza tuza kubashikiriza mu mwanya uri imbere. Imana ibahezagire.